murakoze cyane Emery kumpa aka kanya ngo ndabaganirire. Na jewe mboneyeho gushimira abamenyeshamakuru ko mwitavye ubu butumire, ko mwitavye ngo mwumvirize intumbero yadutumye twicara hamwe ngo tuhimbaze iyi myaka 25. Umbajije ikibazo uti kubera iki mushaka guhimbaza? Ku Barundi twicaranye hano no ku Banyarwanda nyine batwakiriye, mushobora kwiyumvira ati bajya abantu ubwo barazi icyo ari cyo guhimbaza. Mbe bajya abantu ko tubita abantu aho nikora, ko tubita impunzi, ko bafise agahinda, boba baribagiye ko ari impunzi? Abandi nabo Abarundi turi kumwe twahunganye gushobora kwibaza ati ngira ngo bagomba kudukindaga ku mibyimba, turitunturiye, ntidufise aho twicara, ntidufise n'icyo dufungura, twarakomeretse, twarataye igihugu cacu, turi bantaho nikora, none badutumiye ngo bahimbaze. Nagira rero ngo mwese ndabatekanye ndababwire igituma twicaye hamwe tukiyumvira hamwe n'abadufashije haraciye imyaka 25 batigeze baduheba, badukurikiye n'igihe duhunze, bakambye ati turashaka koko guhimbaza iyo myaka 25, kuko naho ikigo Mezo Shalom coba mu Burundi carugaye ibikorwa byayo, wamwe tubwira ati Mezo Shalom sinzu, Mezo Shalom si bijya bitaro mwubatse, Mezo Shalom si bajya abana mwakuye mu prison, Mezo Shalom si barishari n'aba bayemera mubona. Mezo Shalom n'ubutumwa mwanyumvise ndiko ndavuga ko ari intsinzi y'urukundo kurwana. Rero ko Mezo Shalom atari ibikorwa umuntu arangura byo gukura abana mu barabara, byo kuvuza abana, byo kubarungika mu ishure, byo gufata imiryango ngo muyigirishe amakoperative, ko nogomba kuyivuga mu Gifaransa ni message. Iyo message rero nta numwe ayihagarika, nituzoninahaza ibikorwa Mezo Shalom imaze kurangura. Nashaka ngo ndababwira icyantumye nuko bwa mbere iyo message niyavuye mu kanwa kanje. Iyo message si jewe Maragarita Barankitse novuga nicaye nkavuga ngo ngire ikigo Mezo Shalom. Oya, nagira rero ngo ndabatumirire kuninahaza, tuzoba duhimbaza cyane cyane ubwo rukundo atanumwe ashobora guhagarika. Nshaka gutumirira amakungu yafashije, gutumirira ibibondo byaciye muri Mezo Shalom, gutumirira Abanyarwanda batwakiriye, gutumirira abera bose batwizigiye ngo tuninahaze dushimire ubwo rukundo. Iyo mvuze urukundo rero nashaka kuvuga serukundo ariyo Mana.
nitwigeze rero n'igihe twahunga tugashika ngaha nitwigeze na rimwe tureka guhimbaza urwo rukundo, nitwigeze na rimwe twibaza ko urukundo umuntu ashobora kuruhagarika, nitwigeze na rimwe twihebura tuvuga ati twakurikiye Nyaringa, nitwigeze na rimwe dukekeranya ko tutazobishobora. Rero mu kubatumirira nagomba ndabatumirire mwese, cyane cyane mwebwe abamenyesha makuru, k'urwo rukundo rukwihana kandi ko tutegereza kuruhimbaza, ko muri runo rugo naho murubona rwitwa Oasis of Peace, urwo rukundo tugwemera, ko icyantumye ntatirigana ntacika inkokora ngo mvuge ngo ndabihevye ngo ngume iyo narindi muri Luxembourg, ari uko nshaka ko duhimbaza hamwe mwese k'urwo rukundo rw'amahoro. Nshaka ko hamwe nabo dufatanije ibikorwa mumenya yuko atanumwe azoduhagarika. Nshaka yuko kandi nitwakoranira ngaho itariki 5 z'ukwezi kw'icenda, itariki 5, itariki 6, itariki 7, icivugo gikuru twakigize mu gifaransa cyane cyane un autre regard sur l'humanité. Icivugo tuzokwicara tukiyumvirira ngaha nyine twicaye, nuko twiyumviriye hamwe nabo bose badufashije, bazoba bavuye muri Amerika, bazoba bavuye mu Bubiligi, mu Butaliyano, muri Canada, mu Budagi, muri Norvège, ibihugu byinshi byagiye biradufasha, mu Bufaransa. Tuzokwicara ngaha harimo abantu kumbure bahambaye bafise ijunja mu makungu, baba bankier badufashije, baba humanitaire badufashije, baba ari UNICEF, baba ari HCR, bazoba bicaye ngaha. Tuzovugana tuti comment humaniser l'humanité. Ikivugo mukimenye yuko dushaka kuvuga tuti comment humaniser l'humanité. Mbega tugira gute kugira ngo isi igire akandi agashusho keza, agashusho k'abana b'abantu, abana b'abantu bahagaze bazi iyo baja, bafise urugori runinahaye, badashumvye, batigonye, badafise intimba, badafise agahinda, badafise intuntu ku mutima. Mbega twokubaka isi gute twese turi hamwe, isi y'abantu? Abantu, iyo tuvuze abantu, ni ukuvuga ni wa wundi ababara uwundi, ni wa wundi avuga ati ingo mupfukanye, ingo mwene wacu, ingo musazanje, ingo mwene wacu, ingo kibondo canje, twubake isi yuzuye ugweze. Ubwo gweze rero nituruvoma hanze, ubwo gweze igituma tuzohimbaza iyo myaka, iyo yubile, nuko ubwo gweze turufise, turuhungana, ruri mu mutima wacu. Nta n'umwe ashobora kutwaka ugweze, ni twebwe dushobora kugwiyaka. Ni prison ntitwakugweze, n'inzara ntitwakugweze, n'ubuhungiro ntibutwaka ugweze ruri ku mutima. Nico rero, nico nshaka ko tuminaza turi hamwe, kandi tumenye twese turabane mu maso, turabe mu maso musaza wawe, urabe musaza wawe mu maso, umubwire ati humura. Urabe mu maso mwene wanyu, umubwire ati
uti humura. Urabe mu maso ikibondo cyawe ukibwira uti humura. Urabe mu maso uwo wese muhura uti humura. Ingo tugende turirimbe. Mwaba mumbwira muti none ko abanyisiraheli bababwira ati muririmbe, murazi niko karirimbo nobabwira twari twarafashe ku mutwe tuciga icongereza, by the rivers of Babylon. Abanyisiraheli bababwira ati mbega mushobora kuturirimbira indirimbo? Baheza bavuga ati mbega byogenda gute ngo turirimbe kandi turi mu buhungiro? Mbega mugomba ngo turirimbe kandi twarahunze? Abanyarwanda mushobora kutubaza ati mbe mw'abarundi mugira muvuze ingoma kandi mwarahunze? Mugira muririmbe kandi mwarahunze? Oya, namambwira abantu ko tutahunze, ko turi muri stage, ko twaje kwiga, twaje kwigira kuri bene wacu, kuri basaza bacu b'Abanyarwanda, ko turi ngaha. Mwibuke abo bari inyuma namanda basigurira abo banyeshuri, abo bose bari muri za kaminuza, mumenye ko mutari muhunzi, ko muri citoyen du monde. Mumenye ko guhungana bwa buntu bwa butore. Mumenye yuko ako gahinda ko kutaba uri iwanyu ngo ugende inyuma y'urugo uca igitoke cyawe, canke ngo ku kwezi guheze utonde ugende muri banki gufata umushahara wawe, ntibizokubuza na gatoyi kuninahaza urwo rukundo, kuko nta n'umwe jewe ndiko ndababwira nk'umukirisu, iyo ntaba nari umukirisu simba nkimwenyura, simba nkifise urwezi, notumye niyumvira ngira agahinda kabanje nishe, canke kw'ivyo noba narasize inyuma. Sinabisize inyuma, narabihunganye. Nahunganye urwo rukundo. Umumenyeshamakuru yantegereye mejeje kururuka indege mpunze mvuye mu Burundi mpunga urwango, yarambajije ati mbe Maragara, kubu watakaje byose ubu none ugiye kuba uwande? Hanyuma ndamwitegereza, ndamuraba mu maso, ndamubwira nagira ndagutangaza, na kimwe natakaje. Nahunganye itunga ryose. Ati wahunganye itunga ryose? None ko numvise ko bakwatse ibintu byose. Nitunga ryamye riranga Mezo Shalom, ntiyari amafaranga ari muri banki, rwari urukundo. Iyo rero nkikijwe n'aba cyane cyane numva nishimikije, kuko bobo barazi iryo tunga iryo ari ryo, kuko twabaramuriye bava mu kigo Shalom, noneho barakurikira babandanya bwa butumwa bwitwa urukundo. Nico gituma ntobicisha amajambo menshi, ngira ngo ndabareke mubaze ibibazo byanyu. Igituma shaka guhimbaza imyaka 25 turi kumwe, nuko nshaka gushimira abantu bose bafashe mu mugongo, mpereye ku Mana yampaye izo ngoga, ikampa n'izo ngabirano zo kutihebura, ngo tuyage na mwebwe ndababwire ku rukundo atari n'umwe arutsinda. Arico gituma nshaka gushimira babaraba Armenye bazoba bari ngaha, bashoboye kumpa agashimwe bita Aurora Prize ko kukaburira l'humanité, ngo igire koko rya shusho ry'urukundo. Bazoba bari ngaha uko bakagize nabo Aurora Prize, uko umwamikazi wa Luxembourg azorungika intumwa yiwe we watigeze aduheba, uko les fondations zagiye ziradufasha
n'ubu bakidufasha badufata mu mugongo ngo tube turi ngaha twese twigina iyo mana se rukundo. Murakoze.